Ndabaramukije amahoro y'Imana ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kibandanya kidufasha guserangura gutahuzanya ijambo ukwezwa nkuko twabikoze mu kiganiro carenganye ni muri gwa rukurikirane rw'inyigisho itara inyigisho zifise intumbero yo kudufasha kumva ingene abana b'Imana abana b'umuco bahamagarirwa kubaho mu buzima bwabo bwa misi yose. Nitwa Asher niyo nizigiye nkabanezereje no kubana namwe muri kino kiganiro. Nashaka mbere ku kibazo mbaze nti mbega wowe umaze kwibaza igituma Uburundi buvugwamwo abakristo benshi hatangwa ibiharuro bitandukanye mugabo abatanga bike bishoboka ni 70% ariko kikaba n'igihugu kivugwamwo ibintu bidahimbaye ibintu bibi vyinshi ufashe uyu munsi no muri kahise dufashe nk'akarorero ku rubuga ngurukana bumenyi rw'ikigo tradingeconomics.com ni ikigo gikurikirana ibijanye n'igiturire mw'isi bavuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2019 Uburundi bwagira 165 ku bihugu 180 mu bijanye n'igiturire. Murumva kuronka ikibanza nk'ico ni kibanza cyo hejuru cyane ni igihugu kiba carononekaye gose mu bijanye n'igiturire. Si ibihugu vyinshi vy'ukuri vyoshika kuri urwo rugezo ivyo ico ni kibanza cy'ibihugu biba vyaratabagaye vyononekaye bikwiriye mu bijanye n'igiturire. Rero subiye inyuma nari nabajije nti mbega uramaze kwibaza igituma Uburundi buvugwa nk'abakirisu benshi mugabo kandi bugakogwamwo n'ibibi vyinshi. Ko tuzi ijambo ry'Imana rivuga mu majambo yumvikana yuko igiturire ari ikintu gisesema uhoraho. Bigenda gute ngo ibintu bimere gutya? Inyishu nuko abakirisu benshi muri iki gihugu bakiri ku rugezo ruto rwo guhinduka mu ngeso zabo. Tugiye mu vyo kwezwa, tugiye muri bimwe vyo guhinduka, tukava mu vyo Imana yanka, tukaja mu vyo Imana ikunda. Tukava muri vya bindi vyatuboshe ariko binyuranye no gushaka kw'Imana, tukinjira mu buzima buhwanye n'uko Imana ishaka. Dusanga vy'ukuri abarundi benshi cyane turi hasi, turi ku rugezo rwo hasi. Nico gituma igikorwa cyo guhinduka kigikenewe cyane muri iki gihugu. Dufise umuco wezi igiturire. Muramaze kumva n'amajambo bacita ngo nagafanta ngo nakabahasha nutuzina turyoshe nutuzina tukigira ikintu ciza ngo hariho n'umuco wa kera bavuga ngo nugushikana no kuvuga gushikanira umutware hakaba n'ubundi wari unyuranye nawo wavuga ngo nukugaba umutware nawe agatanga kugira ngo anezereze abantu. Ivyo nivyo vyahavuye bivamwo uyu munsi ingeso z'igiturire mugabo zinyegeje womenga sigiturire vy'ukuri. Nico gituma rero nkuko nabivuze iri jambo ryo guhinduka iri jambo ryo gukugwamwo umucafu w'ivyaha uturuka ku mico yacu rirakenewe cyane muri kino gihugu. Reka nsubire inyuma gato nongere mvuge ku ukwezwa ni iki? Ukwezwa no guhinduka mu ngeso kubw'igikorwa Imana ikora mu buzima bwacu ikoranye no gushaka kwacu. No gukugwamwo ingeso mbi twandujwe n'imico hamwe na kamere ya kacu tukigishwa ingeso nshasha zihwanye n'ijambo ry'Imana. Urugendo rwo guhinduka n'urugendo tuzomaramwo ubuzima bwacu bwose. N'urugendo rufise intambuko nyamukuru zitatu. Intambuko ya mbere nukubanza gutahura ico Imana dushaka ko hanyuma tukagishira mu ngiro. Hanyuma uko tugishira mu ngiro biratinda bigahinduka ingeso nshasha. Nukuvuga dutangura bihera mu bwenge tukamenya ico Imana ishaka maze bikaja mu ngiro tukabikora hanyuma duhejeje kubikora uko tubikora cyane biraheza bigahinduka ingeso zacu. Reka rero nje mwido nido ry'uru rugendo rwo guhinduka gutahura Abaroma igice c'12 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri ndahavuze mu majambo make havuga ngo ni mwishikanira Imana nk'ibimazi bizima hanyuma muhinduke mu vyimviro vyanyu une intelligence renouvelée mu bwenge bwanyu mubanze muhinduke gutyo ngo niho muzoshobora kugaragaza ubudasa ntimwishushanye n'ivyiki gihe ntimubere nkuko abandi bose bameze ariko mubeho ukundi ariko uko kubaho ukundi guhera ku kwishikanira Imana. Murongo wa mbere kwishikanira Imana bisigura yuko n'ubwenge bwacu tuboshikanira Imana igaheza ikaduhindura ikaduha une intelligence renouvelée ubwenge bwahinduwe bushasha maze ubwenge buhindutse nabwo bugahereza ibikorwa kuko
muri rusangi burya ibintu dukora bigaragaza ivyo twemera nk'ukuri, bigaragaza ivyo twizera nk'ukuri. Ivyizerwa dufise mu bwenge nivyo bivyara ibikorwa dukora. Mu kononekara twononekarira mu bwenge. Nico gituma na Satani kugira ngo akoreshe Eva icaha amurishe icamwe Imana yari yamubujije, yabanje kumutera kuzazanirwa mu bwenge. Umuntu amaze gucanganyikirwa mu bwenge biroroshe ko no mu bikorwa akora ibikorwa nyene vyacanganyikiwe. Hari ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso 4 ku murongo wa 28 rivuga ngo uwiba ntagasubire kwiba. Aha murumva yuko ari itegeko Imana idusaba guhagarika ingeso yo kwiba. Hari igihe umuntu aba asanzwe abayeho yiba, ico gihe iyo wakiriye agakiza Imana ibikubariye ngo hagarika. Nukuvuga ko bihera kuvyumva mu bwenge hanyuma ugaca rero ubishira mu ngiro. Reka tuje ku ca kabiri rero gushira mu ngiro. Gushira mu ngiro ni ugukora icyo Imana idusaba gukora no kureka gukora icyo Imana itubuza. Ukuvuga ni ibintu umuntu akora yabishize ku mutima, si ibintu bikugwa ko giturumbuka kubera igihamana. Umuntu arafata ingingo akavuga ngo nahora mbesha ngiye kubihagarika kubera Imana ibimbujije. Ijambo ry'Imana rikoresha ijambo kwimenyereza. Iyo dusomye mu cete ca mbere intumwa Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 ku murongo w'8 yamubariye ngo wimenyereze kubaha Imana. Iri jambo kwimenyereza rikoreshwa cane mu bikorwa vyo kwinonora imitsi, aho bamenyereza umubiri gukora ibikorwa bigumye, ugasanga imitsi y'umuntu arayikomeza buhoro buhoro bivanye n'ibikorwa yimenyereza gukora bimuruhisha. Mu ntango usanga bimugora, mugabo uko abikora kenshi umubiri uratinduka bimenyera. Iyo rero umubiri wamaze kubimenyera, niba ubona baja mu mahiganwa bakayatsinda vyoroshe cane kubera bamenyereje imibiri yabo gukora ibikorwa bigumye, hanyuma haragera igihe imibiri irabimenyera. Rero no mu kubaha Imana hariho iki gikorwa co kwimenyereza. Urabikora ukabishira ku mutima, ugafata iyo ngingo, hanyuma ukabikora mu ntango bikugora, ariko buhoro uko ubandanya ubikora na bwa bubasha bw'Imana buguherekeza, haragera igihe umuntu abinesha vy'ukuri, ivyamugora akabinesha. Ico kintu Imana imusaba gukora akagikora bitagoranye. Aha hantu haragumye cyane kuko Yesu yavuze ngo abazokwemerwa mu bwami bw'ijuru ngo sabirirwa baramuvumereza ngo mwami mwami mwami, ngo nabakora ivy'Imana ishaka. Turabibona muri Matayo igice c'indwi ku murongo wa 21. Nashaka aha hantu ngico ndahavuze ko gato. Turamenyereye abakristo bakunda kuvuga ngo Yesu ashimwe kandi n'ijambo ryiza, ariko burya ikizotuma twakirwa mu ijuru si gitigiri caza Yesu ashimwe twavuze tukiri kuri inosi canke za haleluya, ningene twagaragaje ibikorwa vyo kubaha Imana mu buzima bwacu bwa misi yose. Iryo jambo muri some kuko riratwerekeye, ntiryabwiwe abigishwa gusa, natwe ni ryacu. Ni Matayo 7 ku murongo wa 21. Intambuko ya gatatu muri uru rugendo rwo guhinduka, muri uru rugendo gukwezwa, nukubaka umuco mushasha canke gukura, kumenyera gukora ivyiza. Ndashaka dusome mu Baheburayo igice ca 5 umurongo wa 4, niho havuga aba bantu bakuze, aba bantu bamaze kubaka umuco wo kubaha Imana ingene bameze. Abaheburayo 5 ku murongo wa 14 havuga ngo ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bamenyera gutandukanya ikibi n'iciza. Muri Bibiliya y'ikirundi imbere yuko ihinyanyugwa, imvugo zimwe zari zarataye igihe zigahindurwa, bakoresha ijambo ngo bamogorera gutandukanya ikibi n'iciza, ariko vy'ukuri nico kimwe, bamenyera gutandukanya ikibi n'iciza. Ijo nshaka ko mwumvamwo ni iri jambo ryo kumenyera. Umuntu abikora rimwe hari igihe abigwa ko nyene kubera igihamana cyangwa kubera ari ibintu vyoroshe, ariko umuntu yabimenyereye urumva ko biba biri mu ngeso ziwe, biba biri mu muco wiwe. Aha niho rero Imana ishaka ko dushika. Imana ishaka tumenye ici dushaka ko twimenyereze kugikora, hanyuma tugikora igihe kirekire kugeza naho bubu buzima bwacu, kugeza naho ibingeso yacu. Murazi iyo turiko turavugana umuntu duheruka kera tumaze igihe kirekire tutabona, hari igihe usanga waramwibagiye izina, ariko muri ko muramuvugana mugasanga ntimumwibuka izina, ubu mwibuka acatangura kubabarira ibintu vyamuranga, akavuga ati ni wa muntu yatera inkuru cane, canke ni wa muntu w'ikigaba yama ariko aravuga amajambo acuritse imisi yose. Nukuvuga bijya bintu bituranga nk'ingeso
niyo sanamu abantu basigarana kuri twebwe. Umuntu rero yubaha Imana ahaciye ahasiga isanamu, ahasiga isura, ahasiga ishusho yo kubaha Imana, abantu bagasigara bamuvuga bisunze ivyo vyiza bamubonyeko, kubwo kubikora kenshi vyarahindutse bicika ingeso. Hanyuma kugira ngo uru rugendo gukwezwa turushobore, hariho ibintu bine dutegerezwa kwitwararika. Icambere ni ukwiyemeza gukora ico Imana ishaka. Burya naho ikintu coba coroshe gute, umuntu adashizemwo ugushaka kwiwe, la volonté, ntazogikora. Intambuko ya mbere ni iyi ngingo. Nico gituma dusubiye hariya mu Baroma 12 umurongo wa mbere, guhinduka kukuri gutangurira kukwishikanira Imana, kukwihebera Imana. Iyi ngingo yo kuvuga ngo nzokora ico Imana ishaka ko nkora irakenewe cyane, kuko niwo mushinge utuma umuntu agira n'iryo shaka mu nyuma hageze kubikora. Iyo umuntu yabiretse gutyo nyene, biroroshe yuko hageze kubikora n'ubundi abifata minenegwe ntabishire kw'inguvu. Ica kabiri nukumenya ico Imana ishaka ko dukora n'ico idashaka ko dukora. Aha tugaruka ku ijambo ry'Imana. Ntidushobora kugororokera Imana tutazi ico ishaka. Ico ishaka naco yaragihishuye mu ijambo ryayo. Nico gituma dukeneye uwo muco uturuka ku ijambo ryayo kugira ngo umurikire ubwenge bwacu tumenye ico Imana ishaka. Nta muntu ashira mu ngiro ibintu atazi, naho wogira ugushaka kwinshi n'ishaka ryinshi utazi ico Imana ishaka ntuzomenya ivyo ushira mu ngiro. Hanyuma intambuko ya gatatu ni ugushira mu ngiro, kugenda ukimenyereza. Intambuko ya kane ni ugushobozwa n'Imana. Ariko intambuko ya kane ivanganye n'izi ntambuko zose. Guhera hariya mu ntango umuntu akibishira ku mutima aciyemeza, Imana ibiri kumwe natwe. Ugushaka kwacu ntigukwiye kugira ngo tunezereze Imana, twama dukeneye Imana kuri izi ntambuko zose. Ingorane rero nuko kenshi tudashira umutima ku vy'Imana ishaka. Ingorane ya kabiri nuko tutabimenya, tukiberaho gutyo nyene turi abantu batazi ico Imana dushakako. Hanyuma ingorane ya gatatu nuko utiyemeza, kubura uyu mutima wo gushaka gukora. Hanyuma inkurikizi ni ugukora ibimenyerewe, ibiri mu muco, ibihasanzwe, canke ivyoroshe tugakwepa ibigumye, canke naho ibiduhesha inyungu bimwe bidusaba ikiguzi tugaca tubireka. Nico gituma ukwezwa guca kuguma kuri ku rugezo rwo hasi. Mu kurangiza, Yesu yavuze ngo turi umunyu n'umuco w'isi. Ariko muvyumve neza, ntidushobora kubera umuco isi, uwo muco w'Imana utaka mu buzima bwacu. Ntidushobora guha isi uburyohe nka kurya umunyu uryosha ivyo kurya, natwe tutari mu buryohe bukomoka ku ngeso, ku muco w'ijambo ry'Imana. Nta muntu atanga ico adafise, bitegeza kubanza kutubamwo imbere yuko tubiha isi. Iri banga Yesu yadutumye ryo kuba umuco n'umunyu riradusaba kubanza guhinduka kugira ngo duhe isi ubuzima buhindutse. Ahandi hoho tuzosa nk'abandi bose, hageze ibiturire tube mu bandi, hageze kubesha tube mu bandi, hageze kwiba tube mu bandi, igihugu gitabagare kandi carimwe abantu bari bafise ububasha bwo gutuma gihinduka. Ndasaba Imana ngo idushoboze kuba umuco n'umunyu vy'Uburundi vy'ukuri, ntaba amajambo gusa, ariko iki gihugu gihinduke, gihinduwe nuko harimwo abantu bubaha Imana bagendera ku murongo w'ijambo ry'Imana. Mwakoze cyane kubana nanje muri kino kiganiro. Ndabasabira ngo Imana ibahezagire, ibane namwe, ikomeze umutima wo kugororoka uri muri mwebwe. Amen.